Pastor biragoye nyene. Jinda afise kandi umugenzi nguri ariko yo gufasha mu kugura agati mugabo bisaba marare. Basingora nahubwo tudushe tugenda ryari ndashushe Ejo mu gatondo namufise amahera nakibaje. Amahera singorane ejo inkoko niyo ngoma tugende kwede ndashushe. Nyamba waramuhinze je sindahimba mama waje ndacamukeneye. Urazi ko uyu mwaka mu bikorwa ari karategura yabajeho cyane wewe. Gusa ndabona agafreshere bashane boko Nawe ni kenshi cyane. gusa urabona rero shusho nyene hari akabazo nafise muganga nshaka ko nyene hari akantu nyene wo ntereramo. Urazi ko hari umutibe twahuye njoro arampa akazi ngo umugore wegira ibintu by'ubupasiteri kazi urabona ibyo abantu basanga ko badadi ngo ndamufashe nyene nka bene ibyo rero gusa umutipe mani numuboga rero umuhemsam boy namukunze gusa nyene muga sindabibona nyene sindabona uko no bigenza. Aho ungana uko kweli nubona uko no bigenza. Ndashaka ko umpanura fresh kugira ngo ibintu bije ku murongo shaka. Ha umadakubazi akora iki abahe mwamenyanye gute? Mani afite amafaranga ntufise no mutipe ari ku mahera ahantu nyene sinzi kampo nakora mu muga ebana nahantu akanoti vraiment amakazina naho yitwa ngo hajya ngo bazarameke gusa nyene nimwitse nkashabaye mani. Niwe umubona yo gufasha akagwa nyene nk'inoti ukirira nyene. Oh inoti yaramaye muga je simbona yuko nashaka guprofitira mu inoti nyene n'umuntu muga sindabibona hari cyo ububizi ko kugira unyereke inzira no cabo. Sawa arafise umugore. Umugore aramufise mani yigira umusenze nawe ntavyashaka. We rero sinzi rezo urimwe n'ukuranyumva. Ukuntu wabigenza rero. Je ndafise kandi umugenzi nguri ariko yo gufasha mu kugura agati mugabo bisaba marare. Amahera sikibazo je ndashushe mani ndi mu kazi. Sawa wewe ko muhabara wawe rero umukunda umukunda wewe ejo dupanga isaha tuzowira ahantu hamatijyo ndamu senkereza gatondo tuzoba tuduze umva ko ari hahantu nyene bihaho kuduga duga hano imisozi bisaba ko tuzinduka jewe ejo ndakuzindukira ndaguhitana wewe upanga yo marare nyene uzozo yaje jewe amahera ngasingora nahubwo tudushe tugenda ryari ndashushe ejo mu gatondo namufise amahera nakibaje amahera singorane ejo inkoko niyo ngoma tugende kwede ndashushe Hauma irashaka kwanza imbere yuko tugenda umanzi unyereke iyo bogari yawe. Uranayivuze cyenda numva ndanamukumbuye. Hewe kumubona byo nyene ibyo ushaka. Kumubona singora ne sheri sware ndaza gutelefona ndamukwereke. Sawa nangora. Ndamukwereka nta kibazo. Papa ngira mbanze ndakubaza. Ngira ukuntu mama asigaye arara hanze ukaca wita papa ukaca ufata umugore wawe ukaca umujyamika hanze. Nyamba waramuhinze je sindahimba mama waje ndacamukeneye. Joana Oya papa ntabya Joana ndamushaka mama. Mverisa
urazi ko uri umwana wanje kandi nkunda cyane. papa ibyo je ndabizi. Joan, ugomba kunyumviriza icyo ndakubwira. Niko atacyuzi wewe, kandi singomba kugushira muri ibi kuko uri umwana wanje nkunda cyane kandi umwana ntashaka kugira ibibazo. Ibyo je ndabizi. Joan, wari uzi yuko mama warumutse? Nta mama uramubeshe ndazi kumwanka. Bya mbere watumeneye ingatwe turafungura. Uciye umuraza hanze. Kandi barambwiye ko wamukubise ni kubera ntari imari ntiwari kumukubita. Ko naje ndacamukene nyamba we wamuhaze. Umviriza basi, azumviriza. Urazi ko uyu mwaka mu bikorwa ari karategura yaba jewe cyane wewe wasanga havuyemo umuntu mwapfa cyane tukafa twese. Ibyo we warubizi bamusabye gutanga igitabo urashaka ko jewe mfa cyangwa wowe ugomba gupfa none ko ndabikubwira ukamenya singomba kubikwinzizamo ubatse ngo misi ngo namusuye ngaha muri inzu kubera iki ndamwangira kujya ngaha kubera iki yigira umusenzi y'inyegezi asengesha kugira ngo kunatwica mviriza mama wawe n'umwica uburonze ukamufata n'iki ibyo warubizi sigomba kubikwinzizamo kuri umwana mugabo umenye neza ujya mama wawe n'iki Ko nzaba ngenda mwereke. Joanna Kunu kameze wo kubona n'ibiyobeyobe ngaho nyene n'ibihuzu n'amabiri ayobona ngo urumweranda kumbura umurozi winyegeje amasengesho nta bya Joan ahubwo no musiguhe no munsi ntuze wiyumvire ko ufise umwana je sindi umwana wawe sindi umwana w'umurozi wisengesha kumbe winyegeje amasengesho kandi uri umurozi ubu rero nk'uyu mwanya ndigize nka papa sisore kukubona muri urupangu papa yarakubwiye n'ikigombuza kuryama ngaha je rero ubu sisore kukubona muri iyi nzu hariya hanze mafiya oya nta mafiya ahubwo nzusore kwiyumvira ko jewe ngaha ndi umwana wawe ngo kubona n'amayobeyobe n'ibihuzu n'ibibiririya kumva uri indaya umva ntushobora nyine yesu we ahubwo papa yarihanganye mana ha rero muri uyu mwanya ntuzere kukubona ngaha ako John wari uzi neza ko ibyo uravuga bikwiye hehe tuzigira ibintu papa yambwiye ukuri y'ukuri umurozi niyo mpamvu atanagushaka ntuzere no kwiyumvira ariko ngaha anye uzona hatumbera ukuguru kandi n'ibi bintu bigumize ngako ntacyo waje wizaniye papa niwe yabikuriye wabisanze ngaha hehe papa yabimbwiye ibyo kuzuriyorobe niyo mpamvu papa yakwirukanye ahubwo yakubwiye n'ikigongo ukaza kurara muri urupangu jewe yabaye natajya kwirukana burundu ukagenda hariya tuzire bari kuca kandi n'ubundi ibi ntuvaranga ko wabisanze ngaha ari nacyo waje wikoreye ibi inye turabiturira urabizi ko ndi mama wawe je nta mama mfise umurozi ndabigusubiriremo bana ngo hano mwana kwanza ndakubaza umbwire wowe wari gutangura gutanga kwica muri cyo na papa ninde yari gutangura gupfa mbere urakora kwica umwana abyaye John ndakubise
Alo, Yesu nashimwe. Yesu kwime. Muri bande. Ndi Pasiteri Maro. Nifuza ko twoshobora kubonana. Pastor Maro. Yego. Sinzi ko twoshobora kubonana kubera narifise ubutumwa bwawe. Message. Chimana yashoboye kubona nifuza kukubarira. Pastor biragoye nyine. None we ntubanye nabi n'umugabo? Banye nabi n'umugabo. Nashaka ko nimba byokunda ko twoshobora guhurira aha mu Ruziba. Mu Ruziba? Haruguru y'akaburi sinzi ko bashobora gukunda. Pastor, reka ko musabye ko tuza kubonana. Cyatuvanga. Yego, kandi murakoze kuri iyo.